En fait, la guide rouge et niche, je vais jamais contre le jour. On va faire ce qu'il faut faire, Kwa maana tunaleta shukurani zetu za dhati kwenye nchi ya Burundi ambayo umeweza kutupokea. Mungu aendelee kuwajaza upendo, iwaendelee kuwajaza nguvu, pia na kuwatolea amani yake peke yake yenye itatoka mbinguni, ili tuendelee tukipata nasi amani. Mungu abariki mama yetu ambaye amekuja kututembelea. Mungu abariki rais wa nchi hii Papa Evariste. Mungu amjalie nguvu maradufu. Ya mwezi wa 4 mwaka jana ambamo tuliotua miguu yetu ndani ya udongo hii, tunasema ya kwamba sisi pamoja na wandugu wetu Warundi tunaishi kwa umoja, tena tunaishi kwa sambamba ile ambayo inaitwa koa. Tunaona ya kwamba mama yetu wakuja mikono mitupu, hapana, bali kwa kusaidia taifa ya sisi wa Kongomani ambamo tumeweza kukimbia shida ambamo mmoja na mwingine anaitambua na kuijua ndani ya nchi yetu. Wamoja wamepoteza familia, wengine wamepoteza wazazi kama vile watoto, na sisi ambao bado tungali hai tunamrudishia Mungu shukurani za dhati kupitia nchi ya Burundi ambayo iliweza kutupokea ili tuweze kupata pumziko. Pia mama yetu ametuletea msaada ya kusaidia baje kugendera abadeni wacu baje bava mu gihugu kibanyi ca Kongo. Utwara ino kambi yavuze ati ni mara ya kwanza, kagira mvuge ni mara ya pili. Mara ya kwanza nagiye kubagendera mu Cibitoki, nshamvayo ndabemereye ko zosubira kubagendera. Ndizera neza mubona agendeye mu Cibitoki kuno musi bamwe bari ngaha. Rero nashimye ko n'abandi batambonye mu Cibitoki shobora kubaramutsa. Uno musi rero turashimira Imana ko yabikunze nuko tutayaga amasigara cicaro. Twarabanje turisuganya Fondation Bonaction mugira neza n'abakunzi bayo kugira ngo tuze amaboko atangaragara. Imana iguhezagiye nawe uhezagira abandi. Uno musi rero twaje kubaraba, nta majambo menshi nobashikiriza atari amajambo y'urukundo. Twaje kugaragaza urukundo tubafitiye. Kandi ndazi ko n'umuvyeyi wanyu umuvukanyi wanje yeni cubahiro Denise Nyakeru Tshisekedi nawe nyine abafise ku mutima. Kari kuzanana kuri wa gatandatu uri imbere, ariko kubera umwanya utamukundiye nacemba ndaza kubera nari naramaze kubitegurira, ariko mugumane ivyizigiro nawe nyine azoteba azoza. Umwanya niwamukundira mumusengere Imana izo muzigabe umudushikanire amahoro. Nagira nshimire cyane nani wacu bari muri Fondation Nyakeru Tshisekedi kubona bashoboye gushika ngaha. Iki ni ikimenyetso kitabesha
cerekana urukundo ruri hagati ya Fondation Bonne Action Mugiraneza e Fondation Denise na Pierre Tshisekedi, kandi ibi bituma izi fondation zibiri zigumana ubumwe kuko duhuriye ku kintu kimwe kijanye n'urukundo. Aha twese turi ngaha kubera urukundo, kubera umutima umwe dufitiye abenegihugu bacu, abavyeyi, abavukanyi, bene wacu, inshuti n'ababanyi. Nico gituma turi ngaha. No musi rero ndabipfurije Pasika nziza, mwese Pasika nziza. Iki ni ikimenyetso rero cyo kubagirira Pasika nziza. Hamwe n'ibi mubona ngaha hariho itoni 5 z'ifu y'ubuyi ziri mu nzira ziriko ziraza. Abarundi bakunda kuvuga bati mushire ku mutima ushima, mushire ku mutima ushiha, kuko inda yoyo ishima icyo wayihaye, umutima nawo umushima.